Tekereza gatoyi ibuye rito riri munsi y'isi rimaze imyaka amamiliyoni rihishwe ariko rigashobora kugurwa amafaranga amamiliyoni. Hari amabuye igarama imwe yayo igurwa amafaranga amamiliyoni kandi idashobora kuboneka ahantu hose. Aya mabuye yateje intambara, yubaka ubwami, atuma abantu bagira ubukire buhambaye, abandi bakahasiga ubuzima bariko barayarondera. Muri kino kiganiro mu buryo bwihuse tugiye kurabira hamwe amabuye 10 azimvye cyane ku isi, agaciro kaho kanyako ndetse naho aturuka. Niba utarabikora kanda subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Iyi ni Olivier Media, nikaze. Ku mwanya w'icumi tuhasanga opale y'umukara, ifise igiciro c'amadolari ibihumbi 10 kuri grama imwe. Ituruka mu gihugu ca Australia kandi opale y'umukara ntiboneka ahantu hose, no mu gihugu ca Australia iboneka gake. Opale y'umukara ntushobora kumenya neza ibara ryayo, ariko ibara rigaragara n'umukara kuko irarabagirana cyane. Iva mu mazi arimwo calcite mu nyanja yo muri Australia. Ku mwanya w'icenda tuhasanga jade y'abami canke jade imperiale, ifise agaciro k'amadolari ibihumbi 20 kuri grama imwe. Iva mu gihugu ca Myanmar. Mu mico ya Aziya, jade ni ikimenyetso cy'ubwami n'ubuzima budapfa. Jade ni nziza cyane, irakomeye, irarabagirana kandi biragoye cyane kuyironka, ari navyo bituma igira igiciro gihambaye. Ku mwanya w'umunani tuhasanga alexandrite. Alexandrite ifise agaciro k'amadolari ibihumbi 70 kuri grama imwe. Ishobora kuva mu gihugu c'Uburusiya, muri Brazil no muri Sri Lanka. Iri buye rihindura ibara ku murango, ribarisa icyatsi ariko mwijoro rigahinduka iritukura. Irishobora kuboneka mu bihe bidasanzwe aho haba habaye impinduka z'isi, ivyo rero bigatuma riboneka hake n'igiciro cyaryo kija hejuru cyane ku isoko mpuzamahanga. Ku mwanya w'icumi tuhasanga ibuye rya ruby. Ruby ifise agaciro k'amadolari ibihumbi 100 kuri grama imwe. Ishobora kuva mu gihugu ca Myanmar no muri Mozambique hepfo muri Afrika. Ruby itukura cyane kubera icitwa chrome kiyigize. Uko itukura cyane niko igira igiciro gihambaye. Ruby yitwa amaraso y'inuma, niyo igura amafaranga menshi cyane ku isi kuko ishobora kuboneka gake cyane mu mateka. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga ibuye ya safiri y'ubururu. Safiri y'ubururu ifise igiciro c'amadolari ibihumbi 150 kuri grama imwe. Iva muri Kashmir, ikava muri Sri Lanka ndetse no muri Madagascar. Safire ni ikimenyetso cy'ubwenge n'ubutegetsi. Iziva muri Kashmir ni nkenya cyane kandi nizo zigura amafaranga menshi ku isoko mpuzamahanga. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga ibuye rya emeraude. Emeraude ifise agaciro k'ibihumbi 200 by'amadolari y'abanyamerika kuri grama imwe. Ishobora kuboneka mu gihugu kimwe cya Colombia ku isi nzima. Emeraude kenshi irimwo udukosa duto, ariko ivyo nyene nivyo bituma iba nziza cyane. Iziva muri Colombia nizo zubahwa cyane ku isi kuko izindi ziva mu bindi bihugu usanga ari amapirate atameze neza. Ku mwanya wa kane tuhasanga diama. Ifise agaciro kababa ibihumbi 300 by'amadolari y'abanyamerika kuri grama imwe. Kuzidasanzwe cyane zishobora no kurenza ayo mafaranga ibihumbi 300 kuri grama imwe. Ishobora kuva muri Afrika y'Epfo, mu Burusiya ndetse no muri Botswana. Diama iva kure cyane mu nda y'isi ahari umuvuduko n'ubushuhe bikabije. Niryo buye rikomeye cyane rizwi ku isi. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga tanzanite. Tanzanite ifise agaciro k'amadolari ibihumbi 600 y'amadolari kuri grama imwe. Tanzanite iboneka ahantu hamwe gusa ku isi yose, mu gihugu cya Tanzania. Mu misi iza Tanzanite iri muri Tanzania ikazohera, iryo buye rizoba riheze burundu ku isi kuko nta handi hantu rishobora kugaragara mu isi atari muri Tanzania. Nico gituma riguma giyongera agaciro uko imyaka igenda. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga penite. Penite ni buye rifise agaciro kababa umuriyoni w'amadolari kuri grama imwe. Ituruka mu gihugu ca Myanmar. Mu myaka myinshi penite yari ibuye ridasanzwe cyane, abari bararibonye bari bake cyane ku isi. Gushika uno musi riracari mu mabuye akomeye cyane kandi adakunze kuboneka no muri ico gihugu ca Myanmar. Kugira ngo riboneke bisaba yuko ucukura, ukarondera witonze, ugakoresha ibikoresho bigezweho biri ku rwego ruhambaye. Ku mwanya wa mbere tuhasanga jadete y'ukuri y'abami, iyo bita jadete imperiale pure. Ifise agaciro k'imiliyoni 3 z'amadolari kuri grama imwe, nayo ishobora guturuka muri Myanmar honyene ku isi. Iyi Myanmar twayivuze kenshi n'igihugu kiri muri Aziya, gifatanye n'igihugu cy'Ubuhinde ndetse gifise umuco wihariye cyane cyane w'ababuddhiste. Iri ni ryo buye rihambaye cyane ku isi yose, ibara ryayo ni cyasi kibamwo urumuri.
Aya mabuye yose aratwereka ko ubutunzi nyakuri buhishwe munsi y'isi, aho abantu benshi badashobora gushika ndetse badashobora no kuyumvira. Ibuye rito rishobora kuba irihambaye kurusha inzahabu, kurusha amafaranga, mbere no kurusha ivyumviro vy'abantu. Niba ukunda ibiganiro tubashikiriza, ntibagire kugira subscribe, kurayikinga ndetse no gusharinga amavideo yacu. Naho butaha.